tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana ishimwe cyane. Mwiriwe amahoro. Bega muriteguye kwakira ijambo ry'Imana. Reka mfata akanya nshimire abungere, nshimire umuvyeyi yanyizeye guhagarara hano. Nukuri nibakora idasanzwe, sinzotinya kubivuga, cyane cyane n'ubuntu guhagarara imbere y'abakozi b'Imana basizwe. Umwongera akimbwira ko rije nzo kwigisha ishengero. Naramubajije ati mbega wewe iyo bari wowe buhagaze ngaha kwa gatatu wari kubwira iki ishengero? Carambwira ati ndori gutegura ishengero uburyo bwo kwakira ijambo kwa gatandatu no kwa Mungu. Candamubwira turakoze, nzokora ivyo wari gukora. Rero nje kugutegura ko bw'igikorano cy'ikanguro. Haleluya. Kuko narasomye umurongo mu Bikorinto ba mbere 16:10. Paulo kandikisha ngo Gikorinto arabwira ngo ndabarongikiye Timoteyo ngo azobane namwe amahoro, muzo mubabare kuko avuga ijambo ry'Imana nkanje. Umva rero mpagaze mu makanda y'umuvyeyi ngaha kabisa. Ndi bugerageze ko yori kubikora mwe muyera namusavye. Haleluya. Imana ibahezagire. Bene data ngenda basangize uburyo two kwitegurira ikorane, ariko mu buryo ushobora kuba utiteze nza kubivugamo, ariko uze kuvyakirana ubugwaneza. Urazi ikanguro nariko ndasoma ndagira ama recherche, ndiko ndasoma nsanga nko muri Amerika ibijanye n'ikanguro byazanywe na evangelisation maître. Ikanguro muri Amerika ryazanywe n'ivuga butumwa. Rero muri Europe aho biratandukanye, ariko naryohewe cyane ko ngene ikanguro jinjiye muri Amerika. Rero kuri uno mugoroba bene data ngenda baganirize. Urazi muri Bibiliya urashobora gusoma abantu bagendanye n'Imana, ukabona uburyo bwinshi bagiye barasenga. Uravye nka Aburahamu urashobora kubona ingene yariko arasengera ubwoko bw'i Sodomu na Gomora, ariko arabwira Imana ngo none wosanga y'abagorotsi 50, wosanga yo 40-30 yari sengesho reka arasenga. Uravye Mose hari amasengesho tubone yasengeye Abisirayeli. Uravye abakozi b'Imana batandukanye ba Ezira, ba Nehemiya, ba Ezekiyeli, ba Daniyeli, ba Salomo, ba Dawidi, hari amasengesho tubona yanditswe muri Bibiliya uburyo basenga. Haleluya. Munyamare njabuke misazano rishasha turabona umwami Yesu nawe yahora dusengera. Hari ibihe bineme mwimwe usoma Bibiliya ubona ngo ahengera, ngo bugorovye ngo aragenda ariherera, ikindi ngihe ngo arazinduka ngo aja kwiherera, ikindi ngihe ngo abari karasenga ngo asiga intuma ngo aja gusenga. Ariko baratubwiye ahantu yasenze, baratubwira amasengesho yasenze Yesu muri Yohana 17. Uri umukristo utarasoma isengesho Yesu yasengeye ishengero, devora domicile uze gutaha usome Yohana 17, kuko birakomeye cyane. Ifoko twumva ingero umwami Yesu yasenga kugira ngo natwe tuvyigirako. Bene data, urazi hari ahantu hamwe Yesu yazara avuga ngo mwe murasaba ariko ntimuhabwa kuko musaba nabi. Andi naho yaravuga ngo kugeza ubu ntaco murasaba ngo nimusabe kugira ngo umunezero wanyu wuzure. Yesu reka aravuga ngo kugeza ubu ntaco muransaba. Je niyumviriye ndavuga ati ivyo byose yari kabwira generation yacu ngo kugeza ubu ntaco turamusaba, kugeza ubu ntaco muransaba. Uzi impamvu yabivuga? Kubera twacuritse ibintu. We yavuze ngo mwibanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye muzovyongerwa. Rero amasaha tumara twe turiko turahirira, turiko duhiririsha inyongera.
hanyuma agaca atubwira ati erega wewe ubaza ko wasenze je ntaco numvise wansavye. Twaracuritse ibintu, nje gucurura ibintu muri no mugoroba kubera inyigisho Imana yashize ku mutima. Musengesho rimwe nagize nasavye mpemu yera, ndavuga ati umuntu wese aza kuza hajya ize kuba impamba izo mushikana neza na neza ku marembo y'ijuru. Sha izo ibe impamba izotuma unumva n'inzamba. Ibingira ndakwigisha ngaho ucumva biremerezi nabihaye. Haleluya. Ganda bigisi ico nise isengesho rya Paulo kwishengero. Isengesho rya Paulo kwishengero. Ganda binjize mu cumba Paulo yahora asengeramo. Urazi ugiriwe bakwe ukaja nko mu cumba Pastor Marcelo asengera mukumva ingana asenga, canke umukozi w'Imana ukunda wewe nka Prophet Tatu, ndiko mvuga abo nkunda jewe, umuhisi Mash Monoro ugiye mu cumba kumviriza ingana asenga. Shangenda kwinjiza mu cumba cha Paulo kono mugoroba. Ibi nzo kuvuga vyose bize kukubera urufatiro rw'uburyo uzosengera igikorane kwa gatandatu no kwa Mungu. Kuko bene data ahantu hose ikanguro ryatanguranye ibintu by'impemu. Evangelisation niyo yazanye ubutunzi bwa Amerika. Si science yateje imbere Amerika, oya ni ibintu by'impemu bya materialije ibigaragara. Niyo mpamvu ikanguro turiko turavuga gikorana twiteguriye gibanza gutangurira gigahindura impemu n'imishaha yacu, kugira ngo uronka ko kazi ukeneye, uronka umufasha ukeneye, uronka ayo mazu ukeneye, impemu yawe ibanza kuba nzima. Rero ndi waganiriza ibintu bine Paulo yakunda gusengeramo amashengero. Ninaheza ndaza kubabwira impanuro Paulo yakunda guha Timoteyo hamaze kurangiza icigwa canje. Haleluya. Isengesho rya Paulo kwishengero. Ikintu ca mbere Paulo yakunda gusengera mu ishengero, yahora basabira ubwenge. Ubwenge number 1, wisdom. Abanyefeso 1:16 Paulo avuga ngo ndapfukamira data wa twese kugira ngo abahe impemu y'ubwenge mu kuyimenya. Birazi kirundi zivuga ngo umutima w'ubwenge, ariko icongereza ivuga the spirit of wisdom in the knowledge of him. Impemu y'ubwenge. Haleluya. Zaburi 111. Zaburi 111 umurongo wa 10 havuga ngo kubaha uhoraho niyo tanguriro ry'ubwenge, ngo kandi abakora ivyo nibo bafise ubwenge bushitse. Zaburi 11:10 ngo kandi abakora ivyo nibo bafise ubwenge bushitse. Kubaha uhoraho niyo tanguriro ry'ubwenge. Ndaza gusigura nta kibazo. Timoteyo wa 2:9 havuga ngo itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye, ryanditse ko ikimenyetso ngo uhoraho arazabiwe, kandi umuntu wese avuga izina ry'uhoraho nave mu kugabitanya. Iri jambo rivuga ngo itanguriro ry'ubwenge ni kubaha uhoraho. Bene data, Imana, ibintu vy'Imana vyamufise itanguriro. Warakiriye agakiza, Imana ishimwe, ariko intango ya vyose yako gakiza kawo ni jambo rimwe avuze ngo ni kubaha uhoraho. Kubaha uhoraho niyo mushinge niyo tanguriro rya vyose. Kubaha uhoraho niyo tanguriro, niyo fondation, niyo mushinga w'ibintu vyose wokenera wo kwibwira kuze mu bwami bw'Imana. Kubaha uhoraho. Muri Timoteyo 2:19 bavuze ngo itanguriro ry'Imana, Imana ifise itanguriro ry'Imana ryo kubakako. Hari ibintu dutegerezwa kubakira kuri ryo tanguriro ry'Imana. Batubwiye ngo umuntu wese avuga izina ry'uhoraho nave mu kugabitanya. Itanguriro ry'Imana, intango yose y'Imana ni kuva mu vyaha. Rero iri si jambo ry'abatarakizwa, oya kubera hari abakizwa bariko baramiragura n'ivyaha nk'umusururu. Kuva mu vyaha niko gutahura. Itanguriro ry'Imana
ni kuva mu bigabitanyo. Itanguriro. Niwabona umuntu yibwira ngo ni umukizwa ari mu byaha, iby'intango yoshobora kuba yarabitanguye ariko atakibirimo, ari muri mwa. Kuko iby'intango ni byo kubaha Imana. Kubaha Imana. Haleluya. Rero ibintu bijyanye no kubaha Imana je ngenda byagure gose, ndakubwire uburyo kubaha Imana neza. Haleluya. Mbe kubaha Imana bisigura iki? Je nabidefinishije. Kubaha Imana niki? Ni kuba inyankamugayo. Kuba umuntu ari integre mu ngendo zawe zose. Kubaha Imana, kuba honnête, kuba loyal, kuba umwizigigwa. Niko kubaha Imana. Kubaha Imana si gutirira. Oya. Kubaha Imana ni kuba inyankamugayo. Icya kabiri, kubaha Imana bisigura iki? Kubaha Imana ni kuba umuntu atunganye. Igihe abantu bakubona n'igihe uri wenyine atawakubonye. Kuba inyankamugayo, bakubona cyangwa batakubona, ubuzima bwawe bukaba butunganye, nibyo bita kubaha Imana. Icya gatatu, kubaha Imana bisigura iki? Ni kuba icyitegererezo ku bantu mu ngeso no mu ngendo zawe zose. Nibyo bita kubaha Imana. Urumva rero iryo tanguriro naho dutegerezo gutangurira, niryo tanguriro rya byose. Kubaha Imana ni kwemera kuzira gupfungwa cyangwa guhanwa uzira izina rya Yesu. Kubaha Imana ni kuba umunyakuri mu ijambo ryose uvuga. Ibijyanye no kuzira, urazi arabagabo muri Bibiliya nasomye kandi ndasubira ndaryoherwa. Shadrach, Meshach na Abednego. My Jesus. Munyemerere nje muri Daniyeli 3:12. Aya majambo nayo abantu bakuze. 16 avuga ngo Shadrach na Meshach na Abednego bishura umwami Nebukadineza bati ntiturinda kugira icyo tokwishura kuri iryo jambo. Yakabwira ngo nimutapfukamira ndabaterera, ngo jewe ndabafata ndabaterere. Terrorism arabaterroriza. Abagabo baramubwira ngo bati ntiturinda kugira icyo tokwishura kuri iryo jambo wavuze. Twe ntacyo bitubwiye. Nebukadineza atangura kwabaza ati mbega Shadrach na Meshach na Abednego mwabigize ibigira nkana kudasaba Imana zanje no kudasenga ico gishoshanyo cy'izahabu nahagaritse. Shadrach ku mutima ati jevyo ntavyo bimbwiye. Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na siponya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutasenga muca mutererwa mu itanduro ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yobi yihe? Shadrach nawe ati kare ntaco wari wavuze, ariko ubu ukestionye Imana. Niho baca bavuga ngo ntiturinda kugira icyo tokwishura kuri ivyo. 17 ngo asangwa ariko bimeze. Urumva ingene bamwishuye abatipe. Asangwa ariko bimeze. Nimba ngaha ariko bisanzwe bikogwa. Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Bise umwami mugenzi. Brother. Umwami mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi, umenye frere, umwami ko tutosaba Imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo cy'izahabu hagaritse. Ukubaha Imana ndiko ndavuga nuko unya peu importe ivyo bakubwira, uvuga ati nimba amategeko yanyereka ameze nimuyakurikize kuri jewe, ariko sindi bukore ivyo mwavuze ngo ngararize ivyo nizeye jewe. Kubaha Uhoraho ni kwemera kuzira, nubwo ari no guciga umutwe duciga umutwe. Kubaha Uhoraho nico bisigura kuba inyankamugayo, upfungwa uzira ukuri ukuvuge, ibisigaye homba ho mboka. Rero
ubu bwenge niko ndavuga uruhande rw'impwemu ni kubaha uhoraho no kuva mu bigabitanyo no gukora impejeje kuvuga, ariko hari n'urundi ruhande rw'impwemu rw'umubiri. Dukeneye ubwenge muri iyi si naho tubayemo, turakeneye wisdom. Tubaye mu isi turakeneye ubwenge, ariko ntaragera ngaha. Urazi jya mu mwanya Efeso rivuga ngo kugira ngo abakuru n'abafise ububasha bw'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Ndibaza ibintu abagabo bariko barakora bishura umwami, izo mpwemu z'ahantu ho mu ijuru zariko ziramenyera ubwenge bw'Imana, bariko babumenyera kuri abo bagabo. Kugira ngo bavuga ngo bamenyere ku ishengero ubwenge bariko baravuga, erega bariko bavuga ngo impwemu zo mu ijuru ni za mpwemu mbi tugwana nazo, ngo bamenyere ku ishengero. Niba tumenyera ko dufise imiduga dufise n'amazu, oya, batumenyera kuko duhagaze bwuma tugashi imizi muri Kristo Yesu, mu mituragaro no mu miyaga, tukavuga toya iyo offre ndayibona ko yomfasha ariko ntayo ndiye, ayo mafaranga yorihira ishuri ryanje abana ariko ntayo ndiye. Ngo impwemu z'ahantu mu ijuru zimenyere ku ishengero. Batumenyera kuki? Ko twubaha Imana turi nyankamugayo, n'igihe atamuntu yokubona, izo mpwemu zimenyere kuri wewe ubwenge bw'Imana buhebuje. Ubwenge bw'Imana ndiko ndavuga ni kuyubaha no kwigorokera no kugendana nayo utiyanduza. Ati none watubwiye ibintu by'impwemu, ati none ubu bwenge nabwo no kutubukeneye ngaha ku isi, reka turasonza. Reka ndakubwira ubwenge mon frère. Ubwenge soma Imigani 4, ndakubwira ibintu bitekeye mu bwenge. Ubwenge uvuga ngo ntukabote buzokuzigama, ubwenge bwo protection. Bukunde buzokurinda, bushire hejuru buzogukuza, burimo promotion. Bugumbire buzoguhesha icubahiro, burimo honneur. Buzokwambika umugara mu mutwe, burimo ubuntu. Buzoguha igitsibo cy'ubwiza, burimo gloire. None nivyo ntavyo keneye ubwenge. Niyo mpamvu Paulo yekarasengera ishengero. Imigani 8 ho harateye ubwoba. Ubwenge bwobwo bwarigeriye marketing muri Proverbe 8. Ubwenge baravuga ngo jewe ngo itunga n'icubahiro biri wanje, itunga n'icubahiro ni databikeneye, ariko biri he? Kwa bwenge. Ngo ni jewe mpa abami kuganza, ni jewe mpa abami kuganza. Bwenge ariko aravuga ngo mpa abankunda kuragwa itunga, ngo kandi abankunda nuzuza ibigega byabo. Ubwenge. Urumva rero Paulo izi aspect zose yarazize. Yavuze ati aba bantu ifu ko ndabasengerwa ngo Imana ibahe ubwenge. Ubwenge muri kote y'ivy'imwemo yo kuyuba, n'ubwenge muri kote y'ibigaragara by'umubiri. Niyo mpamvu Salomo yabaye umunyabwenge akomeye. Imana yamubwira ngo nsaba icyo ushaka cyose. Yarazi ko ibi byose bitekeye mu kintu agira asabe cyitwa ubwenge. Haleluya. Ikintu cya mbere gikomeye uzosengera kwa gatandatu, Imana iguha umutima w'ubwenge. Icya kabiri Paulo yasengera mu ishengero, ugutahura no kumenya, knowledge and understanding. Yabisengera mu ishengero. Hagende twasomye mu Efeso 1:6 avuga ngo Imana ibahe umutima uhishurirwa mu kuyimenya, uhishurirwa mu kumenya Imana. The spirit of revelation in the knowledge of him. Uguhishurirwa mu kuyimenya Imana ibibahe. Urikira manuka akavuga ngo kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa n'ihamagagwa ryanyu. 1 2 mumenye itunga rihebuje Imana yabishize mu bera. 3 mumenye ubushobozi ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza mu bera. Mumenye kugira ngo mumenye ibi mubimenye. Paulo nivyo asengera ishengero, mumenye. Haleluya. Mumenye. Kuko biragoye kwegukira ikintu utazi. Biragoye cyane gose kabisa. Haleluya. Ugutahura no kumenya. Ugutahura no kumenya. Wundi murongo nabaha uryoshe cyane mu bijyanye no kumenya n'ibikora into bambere 2:12 havuga ngo kuko twahawe impwemu itari y'isi, ariko twahawe impwemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivyo Imana yatugabiye.
tumenye iby'Imana yatugabiye. Hari umugabane dufise muri Kristo Yesu, ariko ntibishobora kubagwaho, ntushobora kuvyegukira utabimenye. Kugira ngo tumenye aho hejuru ni hamwe karavuga ngo iby'amaso yanyu atarabona, iby'amatwi yanyu atarumva, ibitarinjira mu mutima wanyu, iby'Imana yabitugabiriye muri Kristo. Yabitugabiriye muri Kristo. Hari ibyo twagabiwe muri Kristo, ariko ntushobora kumenya ibyo wagabiwe ngo bigendere mutabimenye. Niyo mpamvu Pawulo yakasengeresha ngo Mana ubahishurirwa mu kukumenya, bamenye. Haleluya, bamenye. Imana ishimwe. Haleluya. Petero wa 2:1-3 ho avuga ngo kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwabahaye iby'ubumana n'iby'umubiri byose. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwabahaye iby'ubumana, bisigura ngo iby'imhemu, tukeneye iby'imhemu n'iby'umubiri n'iby'ubugingo. Ariko acavuga ngo tubiheshwa no kumenya, si kubihabwa gusa. Ubushobozi bwarabiduhaye bw'Imana, ariko tuvyegukira ryari, biba gwacu gute, tubigenderamo gute? Mu kumenya, mu biheshwa no kumenya iyabahamagarishije ubwiza. Ukumenya, ukutamenya. Niyo mpamvu Pawulo yakasengera amashengero ngo Mana ndasengeye aba bantu ubahe kumenya iby'imhemu n'urundi ruhande rw'ivy'umubiri. Ukumenya. Imana ishimwe. Abikolosayi 1 haravuga Pawulo karasengera ishengero, aravuga ngo ndasaba Data ngo mwuzuzwe ukumenya ibyagomba, mwuzuzwe ukumenya ibyagomba mu bwenge bwose no mu gutahura kose. Mwuzuzwe kumenya ibyo agomba. To be filled with the knowledge of wisdom in all spiritual understanding. Mwuzuzwe kumenya ibyagomba. Mwuzuzwe kumenya ibyagomba. Ku murongo w'icumi agacavuga ngo kugira ngo mubeho mumunezereza muri byose, mwama imbuto mu bikorwa byiza byose, mugwiza no kumenya Imana. Mugwiza no kumenya Imana. Mu bwami bw'Imana baragwiza kuyimenya, baragwiza kumenya Imana. Knowledge. Umvise ikindi kintu uza kwiteguramo mu gikorane, uzosaba Imana kumenya no gutahura. Kuko Imana itanga ubwenge, mu kanwa kayo havamo ukumenya no gutahura. Ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe, ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Umwanditsi w'imigani. Icya gatatu, Pawulo yasengera ishengero kugira ngo baronke ubushobozi. Power. Ubushobozi. Abanyefeso 3:16 garasenga yavuze ngo uhoraho ngo abahe kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima. Kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima. Power. 3:18 ngo mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose. Abanyefeso 3:18 mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe. Urazi hari level y'ugutahura udashobora kwatenya igihe udafashijwe n'inkomezi z'Imana. Yekasengera ishengero muri 3:18 ngo bagire inkomezi zibashoboza gutahura. Hariho understanding, hari ugutahura udashobora kugira kudasunitswe n'inkomezi z'Imana. Ngo ibahe inkomezi zibashoboza gutahura. Inkomezi. Udafise inkomezi hari ibintu udashobora gutahura. Mwisi iboneka n'itaboneka, turakeneye inkomezi. Niyo mpamvu yagiye mu cyumba arasengera ishengero, aba bantu bahe inkomezi, bahe inkomezi. Haleluya. Ubushobozi. We need power. Uzosengera ubushobozi kugira ngo umukozi w'Imana ikaravuga nukuri usaba Imana wiririre, Mana nzohakura impwemo y'ubwenge, nzohakura impwemo yo kumenya no gutahura, impwemo y'ubushobozi, the spirit of power. Ubushobozi. Wazi impamvu yavuze ngo nzobakuramwo imitima igumye nk'amabuye, ndabarememwo imitima yoroshe nk'inyama. Usaba Imana ikuzokurememwo umutima w'ubwenge, umutima wo kumenya no gutahura, n'umutima w'ubushobozi. Power.
uzuhagarare nk'aba bagabo Shadraka Meshaki n'Abedinego imbere y'ama obstacle n'ibintu byose bikubera kujugumiza, uvuga ati erega nimba ivyo bintu ariko bikorwa ngaha nimukurikize uko musanzwe mubikora, ariko je sine yanduza. Imana ishimwe. Mwumvise ibintu muzosengera bine: ubwenge, ukumenya, ugutahura n'ubushobozi. Paulo rero yarakunda guha impanuro Timoteyo. Munkurikire neza hano harakomeye. Paulo yarafise umuhungu akunda cyane yitwa Timoteyo. Maze isomene girigiri ya gatatu vyanse kumva mu gitabo cya Timoteyo, kuko amajambo yandikira uyu muhungu n'amajambo akomeye. Umuvyeyi ku mwana wiwe. Mu gice ca mbere, ca kabiri, ca gatatu, ca kane, ca gatanu, ca gatandatu ca Timoteyo wa mbere na Timoteyo wa kabiri igice ca mbere, ijambo rimwe ryaguma mubwira: ugendana umutima utanduye, urimwo ijwi, utarimwo ijwi rikwagiriza ikibi. Vieil, un vrai père, un conseil à son fils. Umuvyeyi muzima. Ndiyumvira ya majambo, none uyu mwana yahanurwa gucyana uyu muvyeyi. Abandi bari ko bababwira ngo gumuvuga Kristo gusa, ngo ntiwiyumvira ivyaha, ngo gumuvuga Kristo gusa. Uko avuga Kristo akaguma yimasturba. Paulo, un vrai père. Ugendane umutima utanduye, utarimwo ijwi rikwagiriza ikibi. Umuvyeyi yarahanuye umwana mu gice ca mbere, pastor, mu ca kabiri, mu ca gatatu, mu ca kane, mu ca gatanu, mu ca gatandatu, no muri Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa mbere 1:5. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo inyanduruko yo kwigisha kwacu ni kugira ngo bagire umutima bagire urukundo ruva mu mutima utanduye, utarimo ijwi ribagiriza ikibi. Inyanduruko yo kwigisha kwacu, l'objectif de nos enseignements, impamvu dukorana gutya, impamvu tubatumira kuza amakoraniro, inyanduruko y'ivyo tubigisha, intego yuko tubatera intego gukorera Imana, indunduro ya vyose ni kugira ngo mubeho mufise imitima itanduye. Inyanduruko, uyu muvyeyi yereka abwira umwana inyanduruko, ivyo no kubwira byose no kwigisha wumvemwo ibi, ivyo wosoma byose wumve ko utegerezwa kubaho ufise umutima utanduye, utarimwo ijwi rikwagiriza ikibi. Musi yacamubwira ngo ivyo bamwe bataye bashibuye, ivyo bamwe bashibuye barabishibuye baja mu bitagira ikimazi, bamwe barabishibuye, ivyo vy'imitima itanduye barabishibuye, barabihevye bavyegejeyo. Niko yamubwiye ngo ivyo bamwe barabishibuye barabihevye bavyegejeyo. Ariko wenda kubwira igihe cyose uzagara imbere y'abantu, igihe cyose ibutsa aba bantu ko inyanduruko yo kwigisha kwacu, impamvu twemera ibi bimoko, tugapfungwa, tugahanwa, tugakogwa isoni, tugasonza, tugatota, ni kugira ngo mubeho ubuzima butanduye, butarimo ijwi ribagiriza ikibi. Un vrai papa. Ubehange rero n'abawita baso bataguhiza impanuro. Timoteyo wa mbere 1:18 aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo, iri bwirizwa ndariguhaye kugira ngo rigufashe kugwana intambara nziza, ugumye ukwizera, ufise umutima utarimwe ijwi rikwagiriza ikibi. Kugira ngo bigufashe kugwana intambara nziza yo kwizera. Ibiki? Umutima utanduye uragufasha kugwana intambara nziza yo kwizera. Kutagira ijwi rikwagiriza ikibi bigufasha kugwana intambara nziza. Urukundo bivyo sengera
Imana ishimwe. Iyi ni impanuro y'umuvyeyi. Iri bwirizwa yavyise c'est une loi. Ibwirizwa ko ngo rigushobotse kurwana intambara nziza. Timoteyo wa mbere 2 yari kabwira abadamu nabo ngo musazishe ibikorwa vy'ingeso nziza, mushishikare ivy'urukundo kandi mushishikare no kwezwa. Timoteyo 3:9 yakababwira abapastori, abakozi b'Imana, abakora ibikorwa mu rushengero, arababwira ngo mugumye ibanga ryo kwizera mufise umutima utarimwo ijwi ribagiriza ikibi. Timoteyo 1:9. N'abapastori nabo yarababwiye abakozi b'Imana, abaprotokole, abakora ibikorwa ngaho, mubikore mufise imitima itanduye, mudafise ijwi ribagiriza ikibi. Timoteyo wa mbere 4, murumva ko ndiko ndagenda hose. Timoteyo wa mbere 4:12 yambwiye ngo ntiwemere ukagahira ubusore, ariko ubere icitegererezo abizera bose mu byo uvuga, mu ngeso nziza, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. Icitegererezo no ku mutima utanduye. Timoteyo wa mbere 5:1-2 yavuga ngo uhanure abatama nk'abaso, uhanure banyoko, abatamakazi nk'abanyoko, abasore n'inkumi nk'abasaza bawe, nk'abarumonawe, ariko bikore uri n'umutima utanduye na gatoya. Timoteyo wa mbere 6:13 aho yamubwiye ngo ndakwihanikirije, ndakubujije, ndakwihanikirije, ndakubwiririje mu nyonga z'Imana isumba byose, witondere icyagezwe, ntugire agasembwa, ntube ko umugayo, ntugire agasembwa kandi ntube ko umugayo. Murumviza impanuro? Uyu ni umuvyeyi, abane badakwiye kwita fada, muvyeyi. Timoteyo wa 2:1-3 yambwiye ngo Imana yanje nkorera afise umutima utanduye, utarimwo ijwi riwagiriza ikibi. Paulo aradeklara aravuga ngo je nkorera Imana afise umutima utanduye, utarimwo ijwi rinyagiriza ikibi ku Mana no ku bantu. Uri kuripima? Imana ishimwe. Ubu ni bwo butumwa bwiza. Urazi kubera ibihe tubayemo bigoye by'ibyizerwa bitandukanye, metre nibutse ibihe nkiri umukorezi, urazi kumanuka gushika naho nsubira muri Katolika kwiyumvira kubera ibintu tubayemo. Ndibuka ibihe turi abakorezi muri Katolika ingene batwigisha amabwirizwa 10, dusubiye tubwira najya amabwirizwa uko ukuyibagira byadukwegeye mu bindi bintu. Urumva uko gukoroka? Ibwirizwa rya mbere ryavuga ngo usenge Imana yonsa uyisenge gusumba byose, ntukibazire igishushanyo, usonere so na nyoko, ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntukagirize ikibi umugenzi wawe. None ko twabitaye, reka tuvyibutse baza. Reka twarabitaye. Abafise abavyeyi musubire mubwira abana ko kubesha ari icaha, ko kwiba ari icaha. Umufasha wanje yahora ambwira ati akiri mutonya, umuvyeyi wiwe mama yahora amuhamagara akamubwira ngo urabona bajya abakobwa bose, ari muto cyane, urabona bajya abakobwa bose ivyo bari mu barara mu boîte, niba bikora bijya uzobiga ishurushuru. Ana fado 6 ans yakuze atinya icaha. Abana tubegereze tubabwire ko kwiba ari bibi, gutwara ikaramu ya mugenzi wawe ni bibi, kubesha ni bibi. Dusubire mu ntango basi y'ivyigishwa,
kuko nta yindi nzira twashobora kubana n'Imana. Dusuye duterane intege mu bijyanye no kubaha no kugorokera Imana. Rero bene data, aya niyo majambo Imana yampaye ngo ndabaganiriza. Birashoboka ko nayavuze mu buryo bwiyoroheje, ariko n'amajambo akomeye. I'm bleeding in the inside. Ndiko ndava indani y'umutima. Ariko nagusenge kugira ngo ibi bizokwera impamba izo gushikana ku marembo y'ijuru neza neza neza. Ibi bizokubera impamba izotuma wumva yanzamba igihe Imana izovuga. Muhaguruke dusenge.